ijambo ry'Imana uko kwambara nuko turashobora kwambara tugafukiye imibiri yacu, ariko iki jambo ry'Imana riduteguza ritubwire muri aya majambo n'ukwambara. Umuntu akambara mu mutima, akambara Yesu, akambara ijambo ry'Imana rikaba muri we rigwiriye, akambara nuko ibikorwa byiwe bigahimbara Imana. Imana ishimwe cyane. Ehe ndaza nk'igisuma ngo hahigwa ukoze iki? Uba maso. Ehe ndaza ijambo ry'umwami wacu Yesu avuga aya majambo, ukuza kwiwe kuzoba nk'uko igisuma kiza kwiba inzu y'umuntu kanaka. Amaganira abakundi nuko Mana ihabwe icyubahiro shengero ry'umwami. Nongeye kubaramuca amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Kandi nongeye guhana kaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya w'ubuntu tugiriwe n'umwami, kuba twongeye kugaruka muri uno ruhweza. Imana nishimwe. Nuko numva umenga nta bindi fise novuga muri uyu mwanya. Ego kabisa, kuko byose abaririmbyi babivuze, kandi ijambo bagiye bavuga mu ndirimbo niyo majambo nanje nahawe. Imana ishimwe cyane. Niyo majambo umwami yampaye, nico gituma numva umenga ndabuze nico novuga, ariko kubera ari kamere yacu reka dusome uyu murongo w'ijambo ry'Imana, kuko Imana yawuduhaye. Aya majambo yayaduhaye kugira ngo twongere tuyibukanyeko, ariko abaririmbyi baza bamaze kuyavuga. Umutwe w'aya majambo uvuga ngo hahigwa uba maso. Naho bitandukaniye n'indirimbo tumvise yaririmbye korale ya mbere, nuko ngo harahigwa ababiki, hahiriwe abameze gute? Ababa maso. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye mu buryo bw'imirimbo. None rero naya nyene tudatebeje, reka turabe aya majambo y'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Niho tuyasanga aya majambo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana 16. Imana ihabwe icyubahiro. Some kuko namaze kuvuga nta bindi fise novuga, byinshi abaririmbyi babivuze. Dusome kubona n'ingoga bafise Bibiliya z'ikirundi nomero n'amajana 290, amajana 290 mu kirundi, urupapuro rw'amajana 290. Ibyahishuriwe Yohana 16 ku murongo wa 15. Turasoma mu izina rya Yesu. Havuga ngo ehe ndaza nk'igisuma, hahigwa uba maso, akazigama impuzu ziwe ngo ntagende amenya, bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. N'aya majambo y'Imana. Mwami Yesu,
uragororotse, uri Imana utari ikigirwamana, uri Imana, uri Imana ukomeye, uri Imana uvuga rimwe gusa byose bikaba. Turagushimiye kubw'aya amajambo meza amazima, amajambo yo kutugabisha, amajambo akomeye. Yesu, hezagira uyu mwanya shengero ryawe rikoraniye hamwe rihaye ryumva aya majambo. Turasabye kugira ngo usobanure, wewe abari uyasobanura, wewe abari uyadutahuza. Twebwe biratugora, ariko ijambo ryawe wavuze ngo ntirizogenda ubusa ridashitse kuco waritumanye. None wagombye ijambo ryawe ko ryongera kuduteguza tukaba maso muri ibi bihe, muri iki gihe, muri iyi minsi ya nyuma. Urabana natwe, urakoze kugiye kubikora, utugire nk'uko ugomba, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu tubisabye, amina. Amen. N'aya majambo y'Imana, shengero ry'umwami, ijambo ryo kutugabisha. Mana ihabwe icyubahiro. Ijambo nuko uyu mukozi w'Imana Yohana, twumvise ngo ni igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igitabo kigoye isobanura, igitabo, Mana ihabwe icyubahiro, igitabo cyo kugabisha, igitabo kivuga amajambo nuko yo kwizera. Mana ishimwe cyane. Aha turamaze kubona nuko Yohana yandika aya majambo avuzwe n'umwami wacu Yesu, niwe yayavuze. Iyo dukurikiranye za Bibiliya zindi usanga harimo amajambo atukura bisobanurwa ko ari amajambo Yesu yivugiye. None rero aha Yohana nuko umwe yandika bya byete ndwi by'amashengero, agabisha amashengero, ya mashengero yo muri Aziya, aca yandika aya majambo yavuzwe n'umwami Yesu. Aravuga ati nuko ijambo ry'Imana, aravuga ati ndaza nk'igisuma. Mana ihabwe icyubahiro. Ndaza nk'igisuma, ngo hahigwa ukoze iki? Uba maso. Ndaza. Ijambo ry'umwami wacu Yesu avuga aya majambo, ukuza kwiwe kuzoba nk'uko igisuma kiza kwiba inzu y'umuntu kanaka. Kwambara iri jambo ry'Imana, uko kwambara nuko turashobora kwambara tugafukiye imibiri yacu, ariko iki jambo ry'Imana riduteguza ritubwire muri aya majambo ni ukwambara. Umuntu akambara mu mutima, akambara Yesu, akambara ijambo ry'Imana rikaba muri we rigwiriye, akambara nuko ibikorwa byiwe bigahimbara Imana. Mana ishimwe cyane. Mbega igisumiro kiza kwiba nyene inzu ababizi habana azasanga uko mu nzu bakoze iki bogeje. Niko nukuza kwa Yesu bizoba bimeze, bizoba biri. Yesu ngo azoza nk'igisuma, ariko ijambo ry'Imana litubwiye ngo hahigwa uwama ari maso akamagati. Najya turumvise ijambo ry'iki ryo kwambara, siko twumvise ngo akambara, akama yambaye impuzu ziwe, siko kugira ngo ahishike
ubwambure bwiwe ntiruboneka. Mana tugirire ubuntu. N'aya majambo bene data numva twosangira muri uyu mwanya. Hajya haravuga ngo nuko hajya hepfo tubonye ijambo ry'Imana rivuga ngo akazigama impuzu ziwe ngo ntagenda amenya bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Urumva aya macana kuzigama, akazigama siko ngo akazigama impuzu siko ziwe. Kuzigama ikintu kugifata neza, kugifata nk'ikizokugirira ikimazi, kugifata nk'ikizokugirira akamaro siko. Mana ntage ciwaye uko turi mu bihe bigoye. Uyu mwanditsi ajya hepfo aravuga ati zibakoraniriza ahantu hitwa Harimagedoni mu gihe burayo, ahantu hazokoranirizwa abantu batubaha Imana, bamwe bataye ibyizerwa, bamwe bari mw'ishengero arabaherekeza baherekeza abandi. Mana ihabwe icyubahiro. Umuntu akitwa ko ari mw'ishengero ariko atari mw'ishengero. Umuntu akitwa ko akora ibikorwa by'Imana ariko atari ibikorwa by'Imana yarakora. Mana tugirire imbabazi. Abantu abantu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo icyo gihe bazokoranirizwa ahantu hitwa Magedoni, hazobera intambara ikomeye, intambara yo kugira ngo bagwanye ukuza k'umwami wacu Yesu. Ariko ntibizoshoboka. Umwanditsi yanditse ngo mu gihe burayi iyi Harimagedoni, intambara y'isi yose, siza ntambara dore twumva hariya mu za Siriya, mu za aho hirya Rodekayi. Icyo gihe iyi Harimagedoni ni intambara y'isi yose